Bino bikorwa rero ntitubiganira twenyene, turazana abo twakoreye, aho twakoreye na bene gihugu twazanye bamwe bamwe mu batandukanye kugira bashinga intahe. Mwavyumvise, mwabibonye hari abashinze intahe ingene bari mu ngo zigwana zikubitana kubera inyigisho zahabaye ugasanga batabawe. Hari abashinze intahe ingene bashoboye kwibaruka neza cane cane abaje bavuye mu mpunzi. Abizi ko muri kino gihe hari impunzi z'abakongomani ziri hano. Ku bwacu nka FINWAP tuba tuvuga ati nubwo haba ari ingorane zo guhunga, nubwo haba ari ingorane z'ingo hagati y'ibihugu, ibica nk'ibiriya bituma abantu bahunga. Muri abo bantu bahunga harimwo abakenyezi bibaruka. Muri abo bantu bahunga hari bahura n'amabi akorerwa ahagaze ku bitsina canke amabi akorerwa abakenyezi. Ku bwacu rero ku bwa FINWAP nabo dukorana tuba dufise intumbero yuko nubwo ari mu ngorane, nubwo bari mu mpunzi, mbega umukenyezi aracashoboye kuvyara neza. Aho haraba inyigisho, haraba gufasha abaganga babikora, hariho no gutanga ibikoresho bituma abavyeyi bibaruka neza. Yaduhaye inyigisho y'uburyo butandukanye. Mw'ubwo buryo rero hakaba harimwo agashinge. Maze kumva ukuntu agashinge gakoreshwa. Oui, avec le professionnel de santé qui était là, on a eu beaucoup plus de formation et d'informations par rapport aux différentes méthodes contraceptives disponibles. Et j'ai entendu parler de l'auto-injection, CNFS. Et quand j'ai entendu parler justement de cette méthode contraceptive, maze kutwigisha ukuntu gakoreshwa canumva yuko koroshe cyane kandi tukaba dukwiye kuroga tekeregwa. Naciye shima ku gashinge, mu kugashima hinguku. Ego nkuko mubivuze, ishiramwe FINWAP rifatanyije na leta y'u Burundi yatunganyije inama yamiba uko umwaka utanguye, aho turabira hamwe ibikorwa byakozwe mu mwaka wari ubuheze. Ubu twagize inama yo gutunganya kuraba ibyakoretse mu mwaka wa 2025, aho duherekeza ibikorwa vya leta. Ishiramwe mpuzamakungu rya ONU ya FINWAP ryakoranye hamwe nabo bafashanya kugira turabe mu bisata bitandukanye dukoreramwo, mbega twashitse kuki, nibiki twoba twishimiye ko twakoze canke hasigaye biki. Turakora mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, turakorera mu bijanye n'ugwaruka, ingene ugwaruka twaruteza imbere, ingene ugwaruka gogira amagara meza, mbese n'ingene ugwaruka go kwiyungunganya. Turakora kandi mu bijanye no kugwanya amabi akorerwa abakenyezi canke amabi aho afatiye ku gitsina, mbese no n'ubungane mu bikorwa bitandukanye abacinga ntahe n'abafasoni bakora. Ivyo rero twabikoreze kandi twashitse ku ntambwe zitandukanye, ntitwanavyishoboje. Iyi nama rero ibikenewe kugira tuje hamwe twisuzume, turabe mbega nikiki tutashitseko neza, nibiki vyananiranye. Hamwe nabo dukorana turatumira kandi abadufashije baduterereye mu buryo, kuko ntituvyishoboza kandi tuvuze ngo duterera tuvuze FINWAP nabaterereye leta, kuko nkuko mubizi ONU yerekeza ibikorwa vya leta. Akaryo abari keza cane kugira umwaka utanguye mushasha tubonye ibyabuze, aho twagize ibibazo, aho twagize impungenge, ahabaye ingorane, dushobore kugerageza turi hamwe twese kubitorera inyishu kuri uyu mwaka tuba twatanguye. Bino bikorwa rero ntitubiganira twenyene, turazana abo twakoreye, aho twakoreye na bene gihugu twazanye bamwe bamwe mu batandukanye kugira bashinga intahe. Mwavyumvise, mwabibonye hari abashinze intahe ingene bari mu ngo zigwana zikubitana kubera inyigisho zahabaye ugasanga batabawe. Hari abashinze intahe ingene bashoboye kwibaruka neza cane cane abaje bavuye mu mpunzi. Abizi ko muri kino gihe hari impunzi z'abakongomani ziri hano. Ku bwacu nka FINWAP tuba tuvuga ati nubwo haba ari ingorane zo guhunga, nubwo haba ari ingorane z'ingo hagati y'ibihugu, ibica nk'ibiriya bituma abantu bahunga. Muri abo bantu bahunga harimwo abakenyezi bibaruka. Muri abo bantu bahunga hari bahura n'amabi akorerwa ahagaze ku bitsina canke amabi akorerwa abakenyezi. Ku bwacu rero ku bwa FINWAP nabo dukorana tuba dufise intumbero yuko nubwo ari mu ngorane, nubwo bari mu mpunzi, mbega umukenyezi aracashoboye kuvyara neza. Aho haraba inyigisho, haraba gufasha abaganga babikora, hariho no gutanga ibikoresho bituma abavyeyi bibaruka neza no mu ngorane. Iyi nama rero iradufasha ikadushoboza kwiyumvira ngo mbega dukeneye bande. Muri ivyo twatumira n'abandi harimwo n'abamenyesha makuru nkamwe kugira dushoboze gushikana amajwi kure, dushoboye gutabara abarundi bose bashoboka dufatije n'abandi. Murakoze. Ntagiye mu biharuro birebire nkuko nariko ndabivuga,
ico dushima Imana nuko hariyo ibiharuro by'abakenyezi bashoboye gutabarwa. Hari ibintu twita impfu z'abakenyezi bibaruka zishobora kurindwa, ico bita les décès maternels évitables. Impfu z'abakenyezi zishobora kurindwa, izo ni mu gihe twigisha abakenyezi kuza baragenda gusuzumisha imbanyi zabo. Hari abantu benshi bashobora kuvuga ati kubwo turi kure, kubwo tutabishoboye, byo tugora ingene dushika. Ico cyadufashe kuko twarashoboye guhimiriza ingo zitari nke, mvuze ingo nivuga ngo umugabo n'umugore, kugira bashobore, nimba umukenyezi afise imbanyi ashobore kuja kuyisuzumisha, ashobore kuja kuvyarira kwa muganga, ashobore no guherekezwa n'ababizi n'abavyigishijwe. Ivyo turabyishimira kuko ibiharuro byaragiye hejuru. Nkuko mwavyumvise mu ntahe zitandukanye, hari ingo zahora mu bibazo, zahora mu ngwano, zahora mu gushwana hagati yabo, bava ko kubw'inyigisho bakibana neza. Mwabonye umugabo avuga ati jewe umugore wanje naramukubita, umugore wanje twimbuye ndabidandaza byose, ariko uno munsi avuga ati narajijutse, mbese ngeze aho nja kujijura abandi. Abari intambwe ikomeye, aho dushaka yuko atari FINWAP canke leta y'u Burundi iguma ishika mu kibano kure, ariko ujya mwene gihugu nabo nyene abona ati ndafise uruhara rwo gushobora kuja kubwira mu kibano ati hagarika bangwe. Iyo nindi ntambwe. Iyindi ntambwe n'ugwaruka. Ugwaruka rwinshi turabizi yuko hejuru ibice 65% by'abarundi n'ugwaruka. Ugwaruka rero twubwacu nka FINWAP turavuga ngo rutigishijwe ingene go kwiyungunganya mu bikorwa, rugire imyuga, rukora ibikorwa bitandukanye, bizobagora kugwanya bya bindi byose dushaka kugwanya mu gwaruka, inda zishushu, inda batwakiri bato, ugasanga n'ibindi bitandukanye bituma bashobora gukoreshwa kubera ubukene. Ico twashitseko nuko uyu mwaka hari nk'ugwaruka shika hafi 1500 uvuye mu gihugu cyose twigishije ibijanye no kwiyungunganya batarondeye imitahe ivuye hanze. Aho usanga 50% muri bo harabatanguye kwiyungunganya. Muri ivyo biradufasha kugira bashobore kwirinda amabi atandukanye. Kandi muri abo ntitwarondeye ugwaruka gwize gusa, hariyo n'ugwaruka utashoboye kumara amashure mugabo rufise ivyo rushobora gukora, rufise impano zitandukanye. Ivyo byose twaravyigishije, tubishima Imana ko twabishitseko. Ariko intambwe iracahari, intambwe iracari ndende, nico gituma twakoranye kandi kugira dusube duterana intege, namenyesha kugira dufashanye hamwe, kugira dushikire benshi bashoboka. Ego impamvu ntizibura kuko birasabana cyane guhimiriza abene gihugu. Hariyo mwene gihugu uramubwira ati hageze kwibaruka urakeneye kuja kwa muganga, birasaba ko abanza kuvyemera. Turakora kandi bijanye no gutandukanya, novuga ngo gutandukanya imvyaro kugira abakenyezi bashobore kuronka amagara meza, bashobore kwibaruka mu buryo umubiri canke igitereko citeguye. Ivyo navyo birasaba ko bene kubibwirwa nabo bavyemera. Hama intambamyi nazo ziba zihari, ni intambanyi z'uburyo, bisaba ko dushira hamwe inkomezi. Nubwo wowe uri umutunzi akomeye gute, nta muntu numwe ashobora gutambuka wenyene ngo abishobore. Intambamyi bikeneye yuko dushira hamwe inkomezi, dushira hamwe uburyo. Nico gituma tuba duhura gutyo gatuvuge ngo mbega ni gute dufatanyije n'inyigisho dutanga, dufatanyije n'uburyo dutanga, ni gute twoshikira leta y'u Burundi kugira dushikire benshi, kugira ntihakabe nkuko tubivuga muri FINWAP, ntihakabe wundi mukenyezi apfa ariko aribaruka. Ni kuvuga ngo turifuza yuko imbanyi iba isoko y'umunezero, hako iba isoko y'ikiriyo. Ico ni bisaba inkomezi za twese hamwe kuva hejuru shika hasi kugira duhimiriza abantu. Turifuza kandi yuko imbanyi yose yifuzwa, kandi turifuza yuko ugwaruka rwose rushobora gushika ku hangiro, ku muhamagaro canke ingabire bafise arija habona, kandi turifuza kugwanya mabi yose atandukanye ashobora gukorwa. Ivyo rero murumva ko bisaba inkomezi nyinshi, bisaba uburyo bwinshi, busaba kuja hamwe turi benshi. Ni kuvuga ngo intambamyi nkuru nuko twoshobora kubanda tuja hamwe kubishiramwo benshi kugira dushike kure cane uko twobishobozwa n'Imana. Akamaro nyamukuru nuko birasaba iyo umuntu ariko arakora, birasaba kwicara hamwe kisuzuma. Birasaba kwisuzuma. Biroroshe ko umuntu yihamana ati two turakora neza, mugabo umwaka burya ubamwe ibintu byinshi. Umwaka ubamwe ibintu byinshi, kandi ko nababwiye ntidukora nka FINWAP twenye duherekeza leta, harimo abashira hamwe atandukanye, hari abadufasha batandukanye bakora mu buryo butandukanye. Birasaba kwicara hamwe tukisuzuma, tukaraba nihe twakoze neza, nihe vyamaye nk'ibitunanira, mbega ni kuki twananiwe, ni iki dukwiye guhindura. Kenshi birasaba yuko kugira ushobore kuronka novuga ngo amahezo amashaje, ushobore kuronka ibyiza bishasha ukuramwo, birasaba ko wisuzuma urabe ngo ko twakoze gutya ntibikore, ugasuzuma n'indi myaka y'imbere ni iki twohindura, turavye uko igihugu cyo kiragenda, turavye uko isi iri kwiragenda, kugira dushoboze gushikana leta y'u Burundi kwihangiro bihaye ko turi hano kugira duherekeze leta y'u Burundi. Birasaba rero ko twicara tukisuzuma, mbese na hejuru y'ivyo tugahimbaza ivyo twashoboye. Burya umuntu arategwa intege yabonye ati twayihaye ino mpangiro, kumbure twegeye imbere,
biradutera intege, biratera intege umwe wese uvuga ati nturi kurakorera ubusa, nturi kuraruhira ubusa, tugashima tukanezerwa tugahimbaza abo twashoboye gutabara, bikadutera intege kurondera ibindi bisumba ngaho. Ndaguciramwo kugira ndababwire filimi wumva igifaransa. Ikaze. Nditwa Shimirimana Serayidi. Nkaba mfise imyaka 34. Je m'appelle Adelaide Shimirimana, j'ai 34 ans. Nkaba mfise kandi abana batanu. J'ai 5 enfants. Ngabo bana batanu umwana agira kane ndarashimye kuja ku mugambi wo gutandukanya imbyaro bivanye n'uko tubyumvikanye n'umufasha w'iwanje umugabo wanje. À mon 4e enfant, j'ai décidé en consultation avec mon mari d'aller sur planning familial. Uwo mwana agira kane naciye mbona yuko nkwiye gufata ibinini. Maze kubifata ndabifata maze kuronka umwana agira gatanu naciye nza ku bitaro muganga wo muri zone Giharo araduha inyigisho. À mon 4e enfant, j'ai pris les pilules, mais à mon 5e enfant, je suis retournée au dispensaire de notre voisinage. Yaduha inyigisho y'uburyo butandukanye. Nk'ubwo buryo rero hakaba harimwo agashinge. Maze kumva ukuntu agashinge gakoreshwa. Oui, avec le professionnel de santé qui était là, on a eu beaucoup plus de formation et d'informations par rapport aux différentes méthodes contraceptives disponibles. Et j'ai entendu parler de l'auto-injection, c'est un APS. Et quand j'ai entendu parler justement de cette méthode contraceptive, maze kutwigisha ukuntu gakoreshwa canumva yuko koroshe cyane kandi tukaba dukwiye kuroga tekeregwa. Naciye shima ku gashinge mu kugashima henguku kuko mu kibano hariho abantu kenshi bakunda kuza baragira nk'urusaku bakaza barabarikiza yo wagiye. Bega none ako gashinge hari umushinge batera hari nako bitera nagashinge kayo batora. Nagashinge naciye ntora gashinge ko zokwitera. D'accord, on nous a partagé plusieurs méthodes contraceptives disponibles et j'ai appris qu'il y a eu une autre méthode contraceptive, c'est un APS qui est l'auto-injection et j'ai beaucoup apprécié justement cette méthode contraceptive de l'auto-injection et voici pourquoi j'ai apprécié cela. Ego wabikunze kubera iki? Icyatumye ndabikunda numvise yuko koroshe kwitera kandi tukaba tuzogatekereko kandi ikindi naco nka twebwe tuguma twibereye mu mirimo bikazotuma tureka kwamira ku bitaro buri kwamezi atatu akwiye. J'ai beaucoup apprécié cela parce que j'allais être autonome. Je peux continuer à vaquer à mes activités quotidiennes chaque jour et je peux aussi rentrer avec. Ça m'empêchera de retourner au dispensaire tous les 3 mois et je vais gagner en temps. Ego, ikindi naco nigi. Ikindi naco cyaciye gituma ndabishima kugatora ni kubera tamubanyi arokwigera amenya umugambi ndiko kubera nitwarira muhira nkibikira kandi kakaba koroshe kubika katarinda mbi. Naciye rero ntora ku gashinge nicyo cyaciye gituma rero ntora ku gashinge. Ego, none kuvuga ngo ababanyi ntavyo bazi kudashaka ababanyi babimenya. Hari kiye kibazo. Rera nyene bidakwiye nyene yuko byo sama mu bantu nyene ngo bimenyekane umugambi je ndiko bikwiye nyene yuko bimenya jewe nyene mba ndikuri wa mugambi. Oui, une autre chose qui m'a poussé à apprécier cela, c'est que justement je pouvais le faire en privé. Le voisinage ne doit pas connaître que je suis sur les méthodes contraceptives et cela justement ça doit arrêter tout ce qui est une sorte de rumeur autour de son choix. Ego, akamunotera nakahe kurangiza. Akamunotera abagenzi banje no batera akamo mvuga ati nabo nyene bavyiyumvemwo kukugira baje kuwo mugambi wo gutandukanya imbyaro kandi ntibagire ubwoba ko gashinge byukuri karoroshe cyane gose gukoresha.
Mon appel, c'est pour dire à toutes les autres femmes de ne pas avoir peur justement d'utiliser cette auto-injection Cyanapres parce que c'est très facile d'utiliser ça et ça lui est utile. Urakoze cyane, ubu umererwa neza. Narize amashuri segondere ndayimara ariko sinabise uburyo bwo gushobora kuriha kugira ngo ndonke ibyangombwa byerekana ko nize imyaka 23 mba mu Buyenzi. J'ai 23 ans, j'ai fait l'école secondaire, mais je n'ai pas pu continuer les études. Maintenant, j'habite à Buyenzi. Ndi hano nk'umubeneficiaire w'umugambi wa FINWAP ujyanye no kwigisha kugwaruka imyuga irondoka rijyanye n'amagara meza. Oui, je suis ici grâce au projet de UNFPA et le partenaire BIU qui autour d'un projet sur la santé sexuelle reproductive des adolescents et des jeunes. Kuva kera nkiri mutoyi nanifuza yuko nobandaniriza ubuzima mu bijyanye no gukinjika guteka. J'aime beaucoup cuisiner, pardon, et j'ai beaucoup apprécié justement cela depuis mon très bas âge. Ari nacyo cyatumye mbonye yuko ishami rya FINWAP ritanze iyo opportunité kugira ngo rwaruka rubyifuza rugende kwiyandikisha gwiki. Naciye ngenda ndiyandikisha ngiriko amahirwe ndabamwo ubu niga bijyanye no gukurikirana umwuga wo gukinjika mu kigo cya Vitena kiri mu Buterere gikora kigisha ibyo gukinjika ndetse gikora n'amaserviette abakenyezi n'abigeme bakoresha bari mu gutinyana. Oui, quand j'ai vu l'appel de UNFPA qui faisait appel aux jeunes qui voudraient apprendre des métiers, différents métiers, j'ai été intéressée parce que je voulais justement renforcer mes capacités par rapport à la cuisine carrément. Et aujourd'hui, j'ai été recrutée dans cette entreprise où je suis auprès des maîtres cuisiniers et aussi dans cette entreprise, on produit des serviettes hygiéniques réutilisables. Et cyatumye kwanza nkunda umwuga wo gukinjika nuko aho nakuriye nabona umenga ni igikorwa gikora abakenyezi bonyene kandi nkaca ndabifata yuko umenga baba bariko bararenganya kubw'ico gikorwa bakikora ari bonyene mu miryango basanzwe batuyemo. Oui. Pourquoi j'ai beaucoup aimé l'art culinaire, c'est que dans notre communauté, on voit toujours que ce n'est que des femmes qui cuisinent. Et moi, j'ai pris ça comme une injustice. Je me dis que nous aussi, en tant qu'hommes, on peut cuisiner. Et voilà, c'est pour cela que j'ai beaucoup apprécié l'art culinaire depuis très jeune et j'ai suivi cet axe-là. Ego bifatanije rero n'izi nyigisho zijyanye n'irondoka ry'amagara meza turiko turiga uwo mwuga jewe nawe turi kumwe twaratahuye yuko mu rugo umukenyezi n'umugabo atabikorwa byoba byaragenewe umukenyezi canke ngo bigenerwe umugabo wenyene, ahubwo bose bashobora kuja hamwe bakubaka urugo rwabo mu gukora ibikorwa byabo byose neza, kandi ko umukenyezi ashobora kuja mu guterera mu iterambere ry'igihugu atakumiriwe. Oui, dans les différentes formations que nous avons eues, ça a renforcé justement mon idée que ce n'est pas que la femme qui doit cuisiner, ce n'est pas que dans le ménage, il n'y a pas de rôle pour uniquement la femme ou pour uniquement l'homme. J'ai compris qu'on doit être complémentaires et avec les collègues avec lesquels nous travaillons, nous avons compris justement cet aspect de complémentarité et de voir que aussi la femme peut contribuer dans le développement durable du Burundi. Ikindi naco novuga ku bijyanye no gukinjika twarabonye yuko niyo hageze kubikoresha muri entrepreneuria abigeme canke abahungu bashobora kubibyaza umusaruro cyane cyane nk'iyo abigeme bagize umwete. Ndavuga nk'umwigeme umwe mu bo twigana niwe yafashe iya mbere mu gutangura gushira mu migambi ibijyanye n'ibyo byo gukinjika mbere n'abahungu batarabikira, byatumye mbona yuko abakenyezi nabo bashoboye gukora ibikorwa by'iterambere. Alors, j'ai vu que justement
aimer cuisiner ou l'art culinaire, c'est pas que la passion, on peut mixer cela avec l'entrepreneuriat et on peut gagner sa vie grâce à cela. Et par ailleurs, avec les collègues avec lesquels je suis, précisément une jeune fille, elle a pris le devant pour justement rendre rentable l'art culinaire. Aujourd'hui, on a tous suivi le chemin et on est en train de pouvoir gagner de l'argent grâce à ce talent, grâce à cette passion de cuisiner. Uramvuze aho bingejeje naho bitugejeje twebwe ko tukirana izo nyigisho. Jewe nkiheza ishure sinarashoboye kuriha uburyo bwanyemerera ko noshobora kugira access ku madokima y'ishure, ariko inyuma y'izo nyigisho natabuye nditunganiriza imigambi ndakora imikate. Ubuye narashoboye kuriha amafaranga y'ishure ivyo nari nize, kandi ndashobora no kuriha amafaranga y'inzu, kandi ndamaze kugira n'icizere yuko nzoshobora kugera ku ihangiro ryanje yo kuba umutetsi kandi ari rwego rwo hejuru. Oui, grâce à ce que je suis en train de faire comme art culinaire, grâce à cette cuisine-là, avant j'ai pu terminer l'école secondaire, mais je n'avais pas d'argent pour récupérer les documents scolaires. Aujourd'hui, j'ai pu récupérer mes documents scolaires. Aujourd'hui, je peux payer mon loyer et aujourd'hui, je peux gagner ma vie et je commence il est en train de faire la boulangerie, il fait des pains et grâce à cela, il est en train de gagner sa vie et d'avoir un peu plus d'argent et il voit qu'il a confiance, qu'il est en train d'aller plus loin pour être un maître cuisinier très, très apprécié au plus haut niveau. Est-ce qu'on peut l'encourager à norangiza nshimira ishirahamwe rya FINWAP ukuntu ryashimye yuko ryoza riratanga inyigisho nk'izi ribicishije mu gwaruka, kuko inyigisho bihaye gwaruka si ikintu kiba kigomba gihere ubwo nyene n'ikintu kiba kigomba kibandanye. Kandi ndashimira n'iryo shirahamwe rya Vitena ukuntu ryitwararika abanyeshuri baryo. Tumaze amezi 6 ko turiga ubu tugira ngo duheze. Akamo uhereza ko nako nakaye kugwaruka nkawe cyangwa kugwaruka rutaro babona ko rudafite amahirwe yo kubandanya ubuzima bw'amahirwe akaboneka. Icyambere cyo novuga kugwaruka rubona yuko rudashoboye kubandanya ubuzima ariko amahirwe akaboneka, nuko umuntu atokigera yihebura kandi yogerageza gukoresha uburyo afise. Nimba bafise nk'umugambi agomba gushikako akagerageza gukoresha ubwo buryo. Subiye inyuma gatoyi nkaho iyo mikate natanguye gukora si uburyo bwinshi natanguje, nari mfise agatahe gatoyi ntangura ndakora buke buke kubera izo nyigisho nari narose zijanye n'ivyo gukinjika barakwigisha ingene twokoresha novuga metode iri artisanal. Cyane cyane gwaruka ruhanura yuko goza ruragenda ahantu utoronka opportunité ngo ruyigishe. Alors, je voudrais remercier UNFPA, l'entreprise qui m'a recruté. Ça fait 6 mois qu'on est en train de suivre cette formation-là. Et il lance un appel à tous les jeunes qui ne devraient pas négliger les petites capacités qu'ils ont dans leur vie et même le petit capital. Grâce à cela, il est en train d'aller plus loin. Merci beaucoup à Christabel. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Mazina Minani Shadrach twazananye n'umutambukanyi wanje n'inama y'abakozrat bamba muri commune Kiremba iri mu ntara ya Butanyerera muri Ngozi ko biti Musasi. Je m'appelle Shadrach, je suis venu avec mon épouse Consolate, je viens de la commune Kiremba à Butanyerera. Eko yewe cyatse gushinga intahe hari narahora mpobotera umudamu wanje kuko nakuriye mu mico n'imigenzo y'ikirundi. Oui, avant je pratiquais des violences auprès de ma femme parce que je le voyais dans ma coutume, je voyais dans ma culture comment on pouvait traiter ma femme, on pouvait traiter nos femmes. Kena nafata kwimpuga twarimwe mu mirima nkabona ko ari cyo nshoboye mu rugo gusumba umudamu turi kumwe adushora nta mugishije inama bose agasanga nandushoye. Yagira aravuga akubita sinigera mbona ko ariko arambwira ibintu by'ukuri. Alors pendant la période de récolte, je prenais toute la récolte et j'allais vendre toute la récolte sans la consulter
Et je ne voulais jamais raconter parce que je voyais que j'étais l'homme qui décidait. Maintenant, quand il venait parler, je la giflais sans avoir même de honte. Je pouvais la battre sans précaution parce que je pensais que j'avais raison. Et je viens d'avoir. Jewe rero ubu kabisa ndashima FENIWAP kuva ntitwigishirije ubu turajya inama bikagenda neza cyane ubu biriko biragenda neza nta ngorane n'imwe ubu sinkimukubita icyasabye ndakimurosa ibintu ubu ni sawa kandi nanje ubu abantu barampanuza nkigisha abandi kuva ibintu babonye mu rugo rwanje biriko biragenda neza cyane. none shada habaye kugira umunsi umwe usanga utagishaka kumukubita utagishaka kumuhohotera nk'uko bivuze ni iki cabaye hakubaye n'iki bakwigishije kugira wumve ujijuze. Yewe abamenyesha kiyago baraje vraiment kubera mu rugo rwacu hama amatati ya misi yose atewe na bya bintu yasanga namaze kubishora baratwigisha ibintu bijanye n'ihohotera ndabona ko nagenda muhohotera cyane ubu naratahuye cyane rwose. Oui, on a eu plusieurs formations où justement autour de toutes sortes de violences qui peuvent exister. En voyant avec les formations que nous avons eues, j'ai pu voir que ce que je faisais, que je rendais justice, c'était plutôt des violences que je pratiquais auprès de ma femme. Et en prenant conscience de ce que je faisais, j'ai eu à changer de comportement. Voilà tout bien. Voilà qui ababanyi barahanuza nanje nkabahanura uko babona ko nanje nahindutse. Oui, il a dit tantôt que dans son foyer il y avait beaucoup de conflits justement parce qu'il vendait tout ce qu'il y avait comme récolte et que sa femme s'opposait, qu'il frappait sérieusement sa femme. Mais quand le voisinage a vu le changement, aujourd'hui il est devenu comme un modèle, il va aider les autres couples dans le voisinage. Consola, il devait faire tout qu'il a demandé. Maintenant, on va demander à l'époux si vraiment c'est la réalité. Il va dire, oui, pas qui inyigisho za FENIWAP zaradufashije cyane kuko jana manahohotewe cyane ariko abaremesha kiyago bamaze kuza bakaduhanura kuko abatware bo bari barananiwe ariko inyigisho za FENIWAP bamaze abaremesha kutwigisha zaradufashije mu ngo zacu bitari cyo cyose je ndashima Imana turagihurizako cyane ikintu cyose agishora ariko twabivuganye kuko inyigisho za FENIWAP zaragahoraho kandi zaje hageze bani bahezagira. Oui, est-ce qu'on peut les applaudir? Pour ceux qui n'ont pas compris, elle a dit qu'effectivement, aujourd'hui, elle n'est plus violentée par son époux. Grâce aux enseignements, à la formation, au renforcement de capacité, aujourd'hui, elle ne subit plus ce genre de violence. Son mari a changé. Aujourd'hui, c'est par consentement qu'ils prennent toutes sortes de décisions et encourage que ces formations puissent continuer et se répandre partout pour justement que les couples soient en paix. Akamunotera abaremesha kiyago nabo barungitse abaremesha kiyago no batera akamo ko bodufasha cyane bakama badufashije kuko tubu twarahindutse natwe turigisha abandi Imana ibahezagire hizo nyigisho za FENIWAP ziziye nukuri ibyahindutse mu ngo zacu ni byinshi cyane Imana ibahezagire. Oui, l'appel que je lance, c'est qu'on puisse continuer à renforcer les capacités des relais communautaires parce que grâce à eux, on sent un changement dans la communauté. Nous-mêmes, nous avons changé. Nous continuons aussi nous sommes devenus comme des champions auprès d'autres couples. Si seulement ça pouvait durer pour que plusieurs familles soient approchées et que la violence ne soit plus existante dans nos communautés. Merci beaucoup. On les applaudit.